Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Kabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ubutungane, aho abarundi batari bake bibaza niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yirirwa avuga ko agiye gufata ikibazo mu minwe kijanye n'ubutungane niba ari ukuri koko canke se niba aba ariko arahenda abarundi mu gihe arekeraho umushikiranganji biboneka neza ko ari umwamikazi w'akarenganyo ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba ari umushikiranganji atagira impuhwe, kandi akaba ari umushikiranganji rwose biboneka ko ataco na kimwe amaze mu mabanga ajejwe yo gutunganiriza abarundi kubera ukuntu ubutungane bwapfuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Domine Banyanyibona yaba agikora iki mu mabanga niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo aba ariko aravuga byo gutunganiriza abarundi ari byo koko? Iki nicyo kimenyetso cya mbere kigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho abarundi bari bamwitezeho amiringiro kandi bakavuga ko yaje guhindura ibintu, ariko biboneka ko ata bintu na bitoya yiteze guhindura mu gihugu c'u Burundi mu gihe umushikiranganji w'ubutungane akiri Domine Banyanyibona, n'ukuntu mu butungane harimwo akarenganyo gakomeye cane. Muramaze iminsi mwumva inkuru zitandukanye kumenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'ahandi hatandukanye mukora amakuru bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka gutembagazwa ku butegetsi kubera ukuntu ariko arahenda abarundi ngo agiye gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze Uburundi, ariko bikaboneka ko ibyo aba arivuze ari ukubesha, ariko mu by'ukuri ikiboneka ni uko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye kurongora igihugu c'u Burundi, kuko ibyo amavuga byinshi rwose ni uguhenda abanyagihugu, kubona yirirwa babwira ko ikibazo cy'ubutungane agiye kugifata mu minwe ariko akarekeraho Domine Banyanyibona. Ni ibintu biteye isoni cane kandi ni n'ibintu bibabaje, ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake nabo bagiye kujya inyuma y'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, naho nyine nabo bashaka kumutembagaza nabo ari ibisambo nkawe, kuko ibyo bariko barakorera abarundi ni ibintu biteye isoni cane. Uyu mushikiranganji nk'uko duherutse kumwita n'umwamikazi w'akarenganyo mu Burundi, umukuru w'igihugu atubwira ko ashaka ubutungane akagumizaho Domine Banyanyibona, aba ariko aratubesha ku buryo bugaragara cane, kuko ntibyumvikana ukuntu wavuga ko ushaka ubutungane mu gihugu ariko ukagumishaho Domine Banyanyibona mu gihe rwose ari umuntu biboneka ko ata butungane ashaka gutanga, ahubwo afasha ababa bariko barakora iremetanya, aho apfungira abantu ubusa ntagire nyine ico avuga, kandi ukabona ko akarenganyo kaba mu butungane kose aba agashigikiye kandi aba yabimenye, ahubwo we akabandanya umurindi wo kugumya gushigikira abapfungira abantu ubusa, ndetse n'akarenganyo gakomeye cane kariko karakorerwa abapfunga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose bikaza byerekana ko Domine Banyanyibona naho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa ahenda abarundi ko hari ibyo azahindura, Domine Banyanyibona ni akarorero keza kagaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nta mpinduka na nkeya azazana mu Burundi mu gihe akirekera Domine Banyanyibona mu mabanga, kandi abarundi batari bake bavuga ko ariwe mushikiranganji wa mbere ubangamiye abarundi kandi atarigeze agira ico amarira abarundi. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa mu gisata kijanye n'ubutungane ndetse n'ibiriko biravugwa ku mushikiranganji Domine Banyanyibona, ndetse n'amajambo ahejeje kuvuga ateye isoni kandi ababaje, byose tugiye kwashiriza mu idonido ry'aya makuru. Kwipfuza kuzajya bama mbere bashirwa inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ukaba wasigaranye ikizigizi kuri Domine Banyanyibona, shaka uhebure. Mu kiganiro abashikiranganji baremesheje uno munsi, umushikiranganji w'ubutungane yabajijwe bimwe mu bibazo bikomeye dukunze kuvuga kuri ino mboneshakure, aho dukunze kugaragaza ibibazo bitandukanye biriko birabera mu gisata kijanye n'ubutungane, aho abarundi batari bake bamagana Domine Banyanyibona bakavuga ko ari umuntu wishe ubutungane
ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakavuga ko igihe akiri mu mabanga Perezida Evariste Ndayishimiye ntazongere guhenda abarundi ko hari icyo agiye gukora mu bijanye n'ubutungane mu gihe agumishaho umushikiranganji abarundi bose bidogera. Inyishu Domine Banyankimbona yatanze zerekana ko ingwara y'ubutungane bw'u Burundi yubakiye ku mutwe wabwo. Dufate uburorero butatu bw'ibibazo by'inkoramutima yabajijwe kandi akabisubiza atakibazo na kimwe afise, ariko bikaba byahise byereka abarundi ko indwara nyine y'ubutungane yatanguriye hejuru guhera ku mushikiranganji w'ubutungane ndetse kumanuka kugeza hasi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yirirwa ahenda abanyagihugu ko agiye gufata igisata cy'ubutungane mu minwe rwose aba ari uruhendo rukomeye cyane. Ifungwa rya Christian Butoyi. Christian Butoyi yahagaritswe muri Nyakanga 2014 yagirizwa ko ari we yishe ababikira batatu b'abataliyanokazi muri Paruwasi Kamenge. Kuva mu buto bwabo Butoyi n'ihasa ryiwe bukuru barazwi ko bagwaye mu mutwe. Butoyi yabaye ko abanyakamenge bamubona yerera. Kwa 7 kwezi kw'Icyenda 2014 ababikira babiri bishwe hagati y'isaha 10 n'isaha 11 z'umugoroba. Umubikira wa gatatu ntiyishwe uwo mugoroba kubera yari ku kibuga c'indege kwakira umushitsi. Igipolisi caciye kikikuza aho ababikira baba, nticabujije ko umubikira wa gatatu yicwa iryo joro nyine isaha 8. Twibaze ko Christian Butoya naho agwaye yoba yarashoboye kwica ababikira babiri ba mbere. Yagarutse gute kwica wa gatatu kandi hari hakikujwe n'abapolisi? Ibidasobanutse na gatoya kandi byerekana ko ari remetanya nyine Butoyi yakorewe. Yasohotse gute amaze kumwica? Wiyemereye ko yishe ababikira ni umukozi w'iperereza yitwa Jovend Uwimana. We yasiguye ko amaze kwica ababikira babiri ba mbere agasanga uwundi atahari yaciye anyegera mu rusenge parafo maze arica wa gatatu mu ijoro. Bukeye abanyagihugu mu Kamenge baraje kugariza Paruwase Kamenge bavuga ko umwicanyi atarasohoka. Generali Nshimirimana Adolphe ubwiwe yaciye azaho kuri Paruwase Kamenge Jovend Uwimana bamuha umwambaro w'igipolisi maze asohoka nk'umupolisi amaze gukora iryo bara. Ariko igitangaje leta y'u Burundi yagomeje kwambika ibara umuntu arwaye mu mutwe kandi atarigeze agira uruhara na rutoya mu icwa ry'abo babikira. Christian Butoyi yacaguwe mu bandi barwayi bo mu mutwe kubera ari we atakereza. Baramwoza bamuzana imbere y'abanyamenyeshamakuru. Christian Butoyi amaze imyaka 9 ataburanye. Domine Banyankimbona yemeje ko Christian Butoyi yarwaye ageze mu mpimba, ubundi ko yafashwe akomeye. Ni akamaramaza mu gihugu kumva umushikiranganji abesha gutyo imbere y'abarundi bose kandi bazi ukuri, bazi ko ari n'iremetanya uwo murwayi yakorewe. Ndamwifurije ko iri bara ahejeje kwambika Christian Butoyi ryomukurikirana iminsi yose asigaje kubaho. Yemeza ko Christian Butoyi ariko aravuzwa, ntiyavuze iyo ariko aravurizwa. Christian Butoyi ari mu mpimba ntagira n'ico aryamako, arara hanze, imvura iguye irara iramunyagira, abayeho asega mu mpimba. Birababaje cyane kubona umushikiranganji ahejeje kumwambika ibara akavuga ko ari we wishe ababikira mu gihe abarundi bose bazi ko ababikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi kandi bakicwa inzego zose z'u Burundi zibizi, ku buryo n'uwakoze iryo bara yabyiyemereye, ariko leta y'u Burundi ikabandanya gupfunga inzirakarengane kugezaho n'umushikiranganji ujejwe ubutungane yemeza ko umuntu ari we wabishe kandi akavuga ko yarwaye ageze mu mpimba mu gihe abarundi bose bazi ko yavukanye indwara yo mu mutwe. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ari amajambo rwose abahenda abarundi kandi ko atacu na kimwe azahindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo ko aba ariko arakoresha amajambo aryoshye kugira ngo yigarurire abanyagihugu, ariko waraba ibyo wakora ugasanga nta na hamwe bihuriye. Ikibazo cy'umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye. Umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye yahagaritswe muri Nyandagaro 2022 mu gihe yari aduze mu rubanza rw'umuryango. Ubutungane bwarabuze ikintu gifatika bwo mwagiriza buca bumushira ko icaha kidasiguritse cyo kugerageza kumanyura ubutaka bw'u Burundi. Aho apfungiwe mu ibohero rya Muyinga kure y'umuryango, Floriano Irangabiye arafise ikibazo gikomeye c'amagara, afise ingwara itabana n'ahantu hakanye.
asaba ko yojanwa mu rindi bohero aho ashobora gushikira abaganga byoroshe, akifuza ko hoba ahadakaza imbeho nk'imuyinga. Aho ntitwibagira ayandi mabi uyu mumenyeshamakuru yama yakorewe muri iryo bohero rya Muyinga, agakingirwa n'abandi bakenyezi bahapfungiwe baba babona nyine ibyo leta irongowe na Evariste Ndayishimiye iba iriko iramukorera. Domine Banyankimbona yanse kwishura ikibazo ca Floriano Irangabiye aca avuga muri rusange ko atari umunyororo yitorera iyo aja kuvuzwa n'iyo aja gupfungirwa. Domine Banyankimbona ntiyishuye kandi ikibazo c'abanyororo bagwara bagasaba kuja kwivuza ariko ntibabyemererwe kugeza n'aho bagwa mu munyororo. Abamenyeshamakuru babajije Domine Banyankimbona uzobazwa ibyo bintu. Domine ntiyishuye ico kibazo. We ashimangira kwibutsa ko abanyororo bari mu bibanza barimwo kubera ibyaha bagirizwa. Uwo bikenewe ko aja kuvuzwa ahandi ababikurikirana mu mabohero barabivuga kandi akavuzwa. Ikibazo c'abaheza umunyororo ntibarekurwe. Domine Banyankimbona yatanze impamvu zitatu zituma abaheza umunyororo batarekurwa, ariko biboneka ko nyine ari impamvu zidafise ishingiro kandi ari impamvu z'akamaramaza uravye nyine impamvu yatanze. Iyo umushikiranganji yasabye ko urubanza rusamburwa, iyo kurekura umunyororo byotuma umutekano w'igihugu uhungabana, iyo kurekura umunyororo byotuma umutekano wiwe uhungabana, akamaramaza kumva ko igihugu kigeze aho gipfungira umuntu ubusa ko umutekano uhungabana. Mbega muri ico gihe umuntu afungwa hisunzwe irihe tegeko? Umutahe umupfunga uca uva kwande? Ni ukubera iki bamugumiza mu munyororo yaramaze guheza umunyororo wiwe kandi bizwi n'amategeko ko uhejeje umunyororo wiwe ahita yitahira akajya mu rugo? Kadundura ni ugupfunga abantu ngo ni ku neza yabo, ngo kugira umutekano wabo ntuhungabane. Mbega abo bantu baba bisabiye gupfungwa? Uburundi bugeze aho gukingira abanyagihugu bubaryamika mu mabohero. Birababaje kubona Burundi bugeze aho buvuga ko kugira ngo bukingire umunyagihugu ari uko bumuryamika mu mabohero kandi ataba yabibasabye. Uyu mushikiranganji nk'uko duherutse kumwita ni umwamikazi w'akarenganyo mu Burundi. Umukuru w'igihugu atubwira ko ashaka ubutungane akagumizaho Domine Banyankimbona aba ariko aratubesha. Mu by'ukuri nta mpinduka na zikeya aba ashobora gukora mu gihe arekeraho Domine Banyankimbona, mu gihe abarundi batari bake bamwagiriza amabi atandukanye kubera ko nyine abanyororo barenganywa ntagire ico akora kandi byose akabirorera. Iki kikaba ari ikimenyetso kiri kwereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yirirwa abahenda ko agiye guhindura ibintu mu gisata c'ubutungane, ariko nta kindi agiye guhindura kubona akura abandi bashikiranganji. Ariko Domine Banyankimbona widogerwa n'abanyagihugu batari bake akagumizwa mu mabanga, ni ibintu nyine byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko arahenda abaturage, aricyo kizatuma nyine abanyagihugu bashobora guhaguruka bakifatanya n'akarwi kariko karashaka kumutembagaza ku butegetsi, dore ko nawe atorohewe kuko akarwi karongowe na Prime Niyongabo gashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, kamwagiriza nyine ko yananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi batari bake, kakavuga ko nyine gashaka kuzana intwaro nziza kandi intwaro izarengera abanyagihugu, mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye babwagiriza nyine ko ari intwaro idaha agaciro umunyagihugu kandi akaba ari intwaro iraba inyungu zayo bwite. Ariko ikibabaje ni uko nyine abo bariko barashaka kumutembagaza ku butegetsi nabo nyine ari barya basanzwe bavuzwe mu madosiye akomeye ahambaye ajanye n'ubusuma ndetse no kunyonora amatungo ya leta no kugandagura abantu ndetse no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Hariho abarundi bahera bavuga ko n'ubundi impinduka zaba zikozwe n'abo basirikare n'ubundi ntacyo zaza kumarira abanyagihugu, kuko n'ubundi ubutegetsi bwaba bumeze nk'ubuhagumye, kuko n'ubundi abo burimwo uyu munsi nibo babugumamo, kandi bikaboneka ko nyine igihe intwaro ya CNDD-FDD itarahinduka mu gihugu c'u Burundi kitazigera gitera imbere, kubera ukuntu itwazana igikenye ntitume hari umunyagihugu ugira ico avuga kubera ibintu bitandukanye biba biriko birakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko bateguriye, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro
ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.